nifuriza inweri nziza n'umwaka mushasha Sebarundi hamwe na leta yose kubona uno mwaka barashoboye kwigora baraba abavyeyi mubambera amashino kuri barakoze cyane. Ikibazo canje nagomba mbere kuvyagiye bashikirizwa ngaha ahanini hagiye haragaruka ikintu umva ko gihuriza ku kintu kimwe, ku kintu kijanye no gukunda igihugu. Ubu urafata umuntu akuze cyangwa umuyabaga wamubwira ati no kugira ministre wo kuri iki agaca kubwira ngo no kubaka etage. Muvyeyi nukuri ikintu cyo gukunda igihugu kiriko kiragenda nabi cyane, kiriko kiragenda amazima yo ku buryo usanga n'umuntu aho bamuteretse bamubwira ati vuba ugiye kuyora, kandi niyo bishitse ugasanga umuntu abikoze uko yategerezwa bakaca bambwira ngo uri kirofa ngo n'amahirwe arose. Rero ahantu bagomba kuza ikibazo sinovuga ngo ikibazo ni nk'intererano, dusanga dufise ubuyobozi buje no gukundisha igihugu abene igihugu bacu direction de la formation patriotique. Bega igihe bumaze urabona ko inyigisho bari kurigisha abene igihugu yuko mujye no gukunda igihugu bariko barashika ku ntego yabo. Icya kabiri gikurikira ni nk'intererano yanje, ndabona mwama muvuga kandi murabikora muri umugenzi w'ugwaruka yari icubahiro hageze kwigisha ikijanye no gukunda igihugu nukuri muhere kugwaruka basi rutume rukura rufise uwo mugenzo, kuko ibi byose muri ko baravuga by'ubutare, ibi byose mwaba mushimangira kugira ngo Uburundi butere imbere, byose bihagaze ku gukunda igihugu. Intererano ya nyuma nuko nagomba gusaba kibe n'ikibazo gisa n'icya nyuma. Turi mu gihe turi mu mbona kazozo 2040 Uburundi igihugu cifashe 2060 Uburundi igihugu giteye imbere. Muri kumwe n'abashikiranganje barongoye ubushikiranganje butandukanye, mbega murabona ko mubwo bushikiranganje bwose abo mwicaye hamwe ngaho ariko barisunga iyo mbona kazozo barayitahuwe mu maraporo mu byo bufise baranguye uno mwaka. Murabona ko iyo nzira bayirimo, nimba batayirimwo ikibazo cyo gukunda igihugu hariho mu miseze uri mu rungano rwanje twariko turayaga dutera inkuru impera n'imperuka twabuze tuti urungano rwacu rwarapfuye kuko twakuriye mu gihugu cyapfuye. Uburundi n'igihugu kiriko kirazuka ubu nama niyumvira kuko kugira utore umuti w'ikintu ubanza kuraba iyo kiva ikibazo kivahe. Gukunda igihugu nta muntu bisanzwe yavyigishwa. None hari umwana yigishwa gukunda nyina? Umwana yigishwa biri mu maraso gukunda igihugu ntinda kuvyigishwa. N'Uburundi bwonyene barinda kwigisha umuntu kugira akunda igihugu. Kubera iki? Igihugu twaracankishijwe, tuvuka tucankishwa. None wokwitwa umuhutu, umututsi, umutwa, ntiwitwa umurundi ukazokunda Uburundi gute? Twe twibona ko turabahutu, turabatutsi, turabato. Nta gihugu cy'ubutwa kihari, nta gihugu cy'ubuhutu kihari, nta gihugu cy'ubututsi kihari kugira ugende kugikunda. Turibagira igihugu gushikaho mwene wanyu umurundi mwene wanyu umubona nk'umunyamahanga. Ivyo twarabibayemwo imyaka n'imyaka kuva ubukoroni buza, turabibamwo gushika rero ico gihugu kubera tutagikunda tukumva ko ari ukucica kukirya kuconona kuko si wacu. Ndabivuga ndiko ndavuga nti kubona ushobora kubaka inzu nziza ukayishariza mugabo umuserege uri imbere y'irembo ryawe uwamujabuka uri mwibore ry'ibintu ntiwiyumvire gukora. Kubera iki? Umenga ni mu mahanga si wacu, mugabo winjira muri urwo rupagu ugasanga amashurwe hameze neza. Bijya byose nivyo bikwereka umutima wo kudakunda igihugu kuko umenga si wanyu. Ubu rero turiko turabyigisha, murabona kugira isuku ingere twarinze kurwana, kugira isuku aho mukorera. Bijya byose rero ariko yo nagira ndakuremesha wowe nyene wacibivuga Gaël ugwaruka. Jewe ugera ico gituma naciye mvuga reka nigire mu gwaruka ko je ndavyumva gukunda igihugu, reka nigire mu mbona bakiri bato kuko igiti igorwa kikiri gito. Kivuga ntuciye kwikorera tubereke ingene igihugu gishobora kubaho kandi kikaba igihugu ciza. None rero nagira nkeze ugwaruka aho ubone aka kajyo mukomera amasho ugwaruka.
bw'abatutsi n'abantu bumva Burundi bakumva gukora icarico ntibacumva ngo Munyagisagara kera tumanutse twe tuvuye ruguru ushitsa wumva ngo wabirimani ngo ujya n'umupeyiza urumva yose baramacakubiri mugu no munsi umwana wo mu Gisagara n'umwana wa ruguru bose barumva yuko ari abarundi ugaruka ruriko rurakora kandi ujya no kugira ngo ukunde igihugu ugikundira mu vyo gikorera none rero nagira ndabaremeshe hariko haravuka uruvyaro rushasha uru ruvyaro rero rushasha ariko ruravuka niyo mizero yacu kandi tuzobandanya tubashigikira namwe ndaba no gwaruka kera mu migambo wasanga rukuryana wowe nturi mu mugambi wacu mugabo urabona ubu byaraheze ubu bose bumva ibikorwa ivyo byose bibereka ko uruvyaro rushasha waje hanyuma rero uti mbega ubu bushikiranganje buri ngaha muriko burakora buriko bukorera ku mbona kazoza naho nagenda kubwira yuko ubu twari tumaze igihe navuze nti kubene igihugu mu bikorwa byacu twariko turishusha kugira rutangure kuja gukiza n'ubushikiranganje rero bwari bwose ndizeye yuko ubu ikintu citwa kwipanga ko byaheze ubu mwaka rero utangura tugira tuje gukiza mugabo nawe nyene mbe ndabagabisha abashikiranganje gusa ahubwo mbere abashikiranganje n'ibisanzwe ibisata vy'igihugu bijejwe ubuzima bw'abene gihugu n'iterambere ndababwire nawe nyene hakiri kare nzobivuga mu ijambo ndeka ndabishikirize washaka ubu nuko ubu nibafata bariko baritegura umwe wese yihe imisi 100 y'umwimenyerezo imisi 100 novuga nzoca mu bushikiranganje mu bisata ivyo byose anyereke ibintu yapanze gukorera bene gihugu mu misi 100 utazobinyereka cavuga nti ico isata tushaye tugisambure kuko naco kimariya bene gihugu tusha tugifuta kuko nta guhembwa udakora rero abashikiranganje mu bwira ibisata vyanyu bitandukanye n'abari mu bindi bisata bitegamiye ubushikiranganje nzobicamo umwe wese nategura azonyereka neza mu misi 100 ico azoba akoze kugira ngo turabe ko bagiye gukiva iyo misi 100 iheze nzoca asubiraho rero nyereka aho gejeje nsanze atabishoboye mu misi 100 numva ntaca azobashoboye kutujanamwo muri mbona kazoza uwo nawe nyene iyo misi 100 iheze izoba ari y'umwimenyerezo numva guhera mu kwa mbere guhera itariki imwe acarura imisi 100 wabwire aba batwara ibisata bitandukanye imisi 100 azokwereka nzogenda aba anyereke kugicapu navyo kuvuga guki ati mu misi 100 jewe nzoba nkoze kimwe bibiri bitatu bine vy'abene gihugu abitore ndabibone ko n'abene gihugu bazobinezererwa babibone nsanze atakirimwo ndamubwire nti wowe nta kirimwo uwo kurya gusa niko bizogenda kuko ubu n'igihe atari cyo gufina muvuze muti batabishoboye nawe ndakubwiye ndabwiye yuko namwe ndaba umunsi umwe ntigusanga abantu barashaka amabanga yo kurya gusa kwicara ukarya